mwegere ino. Yesu ashimwe. Amen. Mubanze mumpera amashimana. Komera Imana amashyi. Mwongere gatatu. Ongera gatatu. Tikini ngira nshimira Imana. Ku munsi wa mbere ku wa gatandatu nafatiwe ku kazi, hanyuma baca bavuga abantu baye n'umuduga bankwiye ku kazi bashikana ku bitaro. Wumva n'ikirato cye cyane rero gutera baca barabinkura. Bona giye ntambaye ibirato. Ngeze ku bitaro baca bantera inshinge zibiri ikibuga kirane. Baca bamvugira ngo genda uraryamye hariya. Ikindi ndabishimira Imana. Mana ikindi nacyo nshimira Imana. Burya mu gitondo naje numva nyene n'ubu ni munda numva ndibwa nkinjira ngaha honyine. Uko baririmba niko naguma numva ntora mutende ahantu hari Imana. Amen. Ahantu hari Imana n'ukuri baza. Amen. Ahantu hari Imana n'ukuri. Ubu ikirato ndagiterura neza. Bunda ubu ni sawa. Imana igira neza. Ubu nje ngaha weza atakira. Amen. Ushaka amahera uza ngaha. Ushaka amahera uza ngaha. Ahantu hari Imana n'ukuri. Amen. Komera Imana amashyi. Mutama yaje ngaha adatambuka. Ubu bimeze gute Mutama? Utekomeye. Ubu meze neza. Ni malaria bavuye kwa muganga. Nsigira dutunini tubiri twonyene. Waje ngaha wicara ndavyibuka. Utambutse santimetero uca wicara. Ubu bimeze gute rero? Ubu bimeze neza. Kuwa mbere ho naringi bambye yusi uno muzi wacupa. Ariko navuze ati Imana niyo vyemera ko kaje kabuye waduhaye kugira ngo mfate Imana oyantu nzemera ngishikanga karakora numera wakira karakora nuko uratambuka neza. Uriruka iraturabe. Haleluya. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana aragukijije. Komera Imana amashyi menshi yaramutabaye iramukiza. Subira mu kibanza Yesu akugire neza. Hano yahaje je nibuka ndamusengera ndamubwiye haguruke ndamusengere amasegonda ngaha yaca subira kicara. Tumusenge akaca subira kicara. Tumusenge akaca subira kicara. Ariko urabona ariruka. Ewana Mutama afise inguvu arahonyora agashingura ukuguru kabisa. Komera Imana amashyi menshi cyane.